Inkuru itameze neza, inkuru mbi ku barundi bose muri rusangi, abakunda umuziki ndundi, inshuti n'abagenzi b'umuririmbyi w'umu-legend cyangwa umu-legend mu muziki ndundi uwitwa Nziza Desire, inyuma yo gutakaza umufasha wiwe yitwa Inarukundo Bijou ku itariki ya 16. Inkuru yari imeze nabi kabisa, yashikiye umuririmbyi witwa Nziza Desire amenyeshwa yuko umufasha wiwe yitavye Imana, aho ubona ko yaramaze indwi zirenga zitatu ari mu bitaro. Aho ni nyuma yaho kandi uwitwa Nziza Desire yaravuye muri leta zunze ubumwe za Amerika ashika hano mu gihugu cy'u Burundi aza kuraba umuryango wiwe n'umufasha wiwe, aho yasanze umufasha wiwe amagara atameze neza, niko guca amufata amutwara kwa muganga kugira ngo bamupime amagara yiwe. Basanga amagara ntameze neza, afise ibintu agwaye mu nda, niko guca bamuvura, ariko ubona ko bagerageje kumuvura biranka. Nuko umufasha wa Nziza Desire ariwe yitwa Inarukundo Bijou, tuvuga ko ari umwigeme yarasanzwe afise imyaka igera kuri 30 y'amavuko, atamwana yari bwavyare, bavyarana n'uwitwa Nziza Desire. Mu gihe muzi ko Nziza Desire wewe yarasanzwe yaravyaye umwana umwe, aho yari yamuvyaranye n'uwitwa Natasha Ngendabanka, ariwe Natasha la amazi la vyose, umuririmvyikazi w'umurundi. Ariko muri kino gihe Nziza Desire yari yahisemwo gufata umwigeme yitwa Inarukundo Bijou, yarasanzwe avukiye hano mu gisagara ca Bujumbura, aho dusanzwe dutuye natwe nka Amisho TV. Baca barabana biciye mu mategeko, bagira ubugeni, inshuti, abagenzi, haba umuryango wa Nziza Desire, umuryango wa Inarukundo Bijou, baranishimana, barashima n'ibikorwa vyakozwe n'aba bana babo aribo ba Nziza Desire ndetse na Bijou Inarukundo. Ariko Imana yisubije ivyayo, nuko Bijou yitavye Imana ku itariki ya 16 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2021. Iyo nkuru igishikira witwa Nziza Desire, nuko Nziza Desire yaciye amara iminota 20 atajambo na rimwe risubiye kuva mu kanwa kiwe, atano gukakaza, atano kugira gute, nta kintu na kimwe yasubiye gukora. Iminota 20 yose yaravye, yasubiye gutura ubwenge nyuma y'iminota 20. naho nyine amaze gutura ubwenge nta byinshi yasubiye kuvuga, kuko yarameze nk'uwataye ingufu, kubera ko yatakaje byinshi mu buzima bwiwe. kuko uri inzu hitamwo kubakana n'umuntu, nuko uba washimye uko ateye nuko ameze, nawe nuko ushaka kubaho neza nk'umuntu afise umuryango mu nzu. Naco gituma Nziza Desire inyuma y'imyaka 12 yarasanzwe aba ku mugabane wa Amerika canke muri leta zunze ubumwe za Amerika, yaramaze imyaka 12, ariko ubundi yaraheruka ino ndetse n'ubugeni bari barakoze mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2020. Ariko ntivyabujije ko Nziza Desire muri kino gihe agaruka hano mu gihugu cy'u Burundi. Vyaciye bituma Nziza Desire buri amezi 6 canke 7 canke 8 yishima, aryoherwa, anifuza kuza mu gihugu cy'u Burundi, aho kubera ko avuga ati ngiye kuraba umufasha wiwanje ahasanzwe atuye. Ariko iyo nkuru nyuma yo kuba mbi gushaka kuno mwanya, twagerageje nk'abamenyesha makuru mu gucengetera kurondera uwitwa Silas Damara, ari nawe asanzwe azi cyane canke yegereye ubuzima bw'uwitwa Nziza Desire, canke asanzwe azi umubano wa Nziza Desire canke n'umuryango wiwe wose muri rusangi. Ni Silas Damara yagerageje gushikiriza bimwe mu vyatumye umufasha wa Nziza Desire ariwe Inarukundo Bijou yitaba Imana. Ni nawe yatubwiye n'ikiringo yaramaze agwaye, n'ukuntu byari bimeze, n'imyaka canke naho yarasanzwe atuye canke aho bari basanzwe batuye Nziza Desire n'umufasha wiwe. Vyinshi turavyumva ku muririmbyi wa kera w'umu-legend yitwa Silas Damara, nubwo muri kino gihe ubona ko umuziki usa asa n'uwo yahevye umuziki ariwe Silas Damara. Ariko ubundi mugenzi we nka Nziza Desire wewe umuziki aracawubandanya gushaka kuno mwanya, nibwo yabikoze kera bigashimwa, n'ubu akibikora bigashimwa. Wanashaka ni Nziza Desire afise video nshasha ikirakorerwa muri Bantu Boy yakozwe na General. Ubu rero vyumvikana ko Silas Damara hari ivyo yashikirije kubijanye n'urupfu rw'umuhisi yahoze yubakanye na Nziza Desire. Tumukurikire Silas Damara. Muka Nziza Desire yitwa Inarukundo Bijou. Yari yavukiye i Bujumbura nyene, ego akaba nyene afise imyaka
30. Ego hanyuma aho bari basanzwe baba muri quartier Miroir iri no hepfo ku Buterere, quartier shasha yitwa Miroir. Niyo bari basanzwe yaba na Nziza Desire nyene. Ego hanyuma bari bakoze ubugeni mu kwezi kwa 11 ku mwaka uheze, niyo bari bakoze ubugeni. Rero urumva hari haheze nk'amezi, urumva amezi aheze nyene bubakanye na Nziza Desire. Hanyuma yarakishwe n'amagara nyene, yaramaze iminsi agwaye bivanye n'ibipimo vy'abaganga, n'ingwara yaragwaye nyene. Sero abaganga ibipimo bari basanze afise foie, afise ibivyimba ku gitigo kuri foie. Yego yaramaze nk'ukwezi gutyo nyene arivuza. Hanyuma rero uno musi rero niyo nkuru mbi yashika rero, niyo yitaba Imana. Hanyuma n'amazishi azoba ejo, saa 4 kubera yarasanzwe avuka mu muryango w'Abayisilamu. Bazoca bamuhamba ejo. Hanyuma ku vyerekeye Bijou nyene, yarasanzwe afise abana 2, umuhungu n'umukobwa. Ariko n'abana nyene yarasanzwe yari bundi mugabo hatanguye kubana Desire amurongoye nyene, asanzwe yari afise abana 2 bari barahukanye n'umugabo wiwe wa mbere. Ego rero ibintu nuko. Mwamaze kuvyumva nk'uko bishikirijwe n'uwitwa Silas Damara, aho yavuze ku rupfu rw'umufasha wa Nziza Desire ariwe Inarukundo Bijou ku myaka 30, yitaba umuremyi. Ariko urumva ko ni Imana yisubije ivyayo, no gushavura, agahinda, umubabaro. Ariko ubundi rimwe na rimwe turatahura yuko ari ibintu twandikiwe twese, ata muntu azoba umuzamu w'isi, nuko twese ariyo nzira. Ariko tukabandanya twihanganisha umuryango wabuze, tunihangana twese muri rusangi nk'abakunzi b'umuziki ndundi, nk'abarundi bose muri rusangi. Nziza Desire, umuryango wawe kwaba Inarukundo Bijou, mwihangane mwese muri rusangi. Twebwe nka Amisho TV turahujije umuryango wabuze, hama tukabandanya dushimira abakunzi b'umuziki ndundi bagerageje kudukurikirana kuva ku ntango z'ikiganiro gushika kuri no mwanya turangirije ku ikiganiro cacu. Hama tunabibutse abatari bwakore subscribe banayikore, hama watarakora share muri kano kanya muke muyikora, kugira ngo n'abandi inshuti n'abagenzi bashobore kuronka ivyiza canke inkuru ivyiza dukunda kubazanira, canke nino nkuru mbi ishitse mugerageze kumenya vyinshi muri yo. Turazi ko muzi ko Nziza Desire yabuze umufasha wiwe, ariko n'ubundi vyinshi muri vyo vyashikirijwe n'uwitwa Silas Damara, mwari mukeneye kubibironka. Nuko tuvuge tuti bye bye, dusubire ku kindi kiganiro gikurikira. Mutibagiye na comment. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyonda subscribe kuri Amisho TV. Amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe. L Trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikoze ku binga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success.